Kaze mu makuru y'itokanizo ry'amakuru Lumanda yo kuri uwu wa kane igenekerezo rya 27 ruheshi mu 2024. Ibaze kuva mu mwaka wa 2007 gushika ubu mu mwaka wa 2024 igihugu cyacu kikaba kitarasinya kikaba kitarakira mu mabwirizwa yacu ibi bijanye n'aya masezerano meza. Ishirahamwe Oricom risaba leta gushira mu mategeko amasezerano ya Afrika ajanye na demokrasi, amatora n'intwari ibereye. Igyambaye sukuja hamwe ngo twicare mu manama tugende tuvuge twidoge hanyuma dutahe tunywe un verre de bière hanyuma ngo ibintu vyaheze. Igihambaye nuko umuntu wese akora agerageza yuko intuzeye inguvu ziwagira zituma burya butegetsi buhaba. Alexis Nduhije yarishuye ibibazo bitandukanye mu kiganiro cabereye ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Muri aya makuru turababwira bimwe mu vyahavugiwe. Nongera gushimira iyi komite yashoboye gufata iyi ngingo, yashoboye kudusubiza agateka k'ubumuntu twambuwe n'abategetsi b'u Burundi, kuko ababinkoreye n'abategetsi b'u Burundi. Amakungu nayo yaraye ahimbaje umunsi wahariwe gushigikira abasinzikarijwe ubuzima. Komite ya ONU igwanya gusinzikarizwa ubuzima kiremwa muntu ikaba yafashe ingingo yemeza ko inzego z'u Burundi zasinzikarije ubuzima Epitaph Shimirimana. Navyo nyene murabikurikirana mu kanya mw'idonido. Twari duhejeje kubibabwira ishirahamwe rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricom risaba leta y'u Burundi kwakira no gushira mu mategeko amasezerano ya Afrika ajanye na demokrasi, amatora n'intwari ibereye. Umuvugizi wa Oricom avuga ko leta yobikora vyogirira akamaro abanyagihugu. Murumva rero ibihugu 38 biracari mu mayira abiri ntibaratora iyo bari kuvyo basinye. Iyo gerekerezo rya 30 z'ukwezi kwa mbere 2007 ntibaratora ivyo ari vyo. Mugabo ayo masezerano nkuko twabibabwiye, kuko rikome yayaciye hirya no hino n'amasezerano yo kubaka, nta na kimwe cyo gusambura kirimo. None ni kubera iki? Ni kubera iki leta yacu na nyabuji keneye intwari ishimikiye ku iterambere nyakuri, ishimikiye ku kusabikanya ivyitunga ry'igihugu. Na nyabuji intwaro yacu, igihugu cyacu gikeneye ibi byo gutunganya amatora atawanja wangu atarimo igipfungu, amatora arangwa n'ubugwaneza, arangwa no guhiganwa badahezanyayo, amatora arangwa nukucisha ibintu byose mu muco, arangwa no guhiganwa kw'abagomba kwitoza. None ni kubera iki igihugu cyacu kidasinya? Mumenye neza yuko igihugu kidashoboye kwakira aya masezerano nk'amabwirizwa yacu, nuvuga ico bitara ratification, nukuvuga ko ico gihugu gishobora kugira ibintu byose mu gifuri muri bijanye na demokrasi, bijanye n'intwari ibereye, bijanye n'amatora, bashobora kubikora mu gifuri atacamira, kuko nta gihugu na kimwe cyo muri Afrika gishobora kuza kwamira. Harimo n'ibindi bijanye n'ibi byo gutembagaza ubutegetsi, nabyo nyene ubufisi ingufu arashobora kubutembagaza, kuko mu gihe utasinya amasezerano nta gihugu na kimwe gishobora kugutabara. Nukuvuga ko ata gihugu na kimwe cyo muri Afrika ntuzeye ubumwe bwa Afrika ntibushobora kugira ico buvuze mu gihe igihugu kitashoboye gusinya aya masezerano. Muca mumva yuko rero Burundi buhomvye vyinshi. Ibaze kuva mu mwaka wa 2007 gushika ubu mu mwaka wa 2024 igihugu cyacu kikaba kitarasinya, kikaba kitarakira mu mabwirizwa yacu ibi bijanye n'aya masezerano meza, aya masezerano yo kubaka atari yo gusambura, aya masezerano yo gukomeza demokrasi, aya masezerano yo gushira habona amatora, yo gukorera ku mugaragaro, aya masezerano ajejwe ku gukebura abanyagihugu bashobora gutorera amakoyoko, aya masezerano imigambwe itari ku butegetsi, imigambwe iharanira gufata ubutegetsi
yategezwa kuyisunga nayo nyene kugira ngo ishobore guhiganwa n'abandi bari ku butegetsi batahezanyayo, kandi n'ubumwe bwa Afurika buce buza gucungera kuraba kubicabona shinga n'amatora yagenze muri ico gihugu. Murumva rero ibihugu bitarasinya amasezerano bitarashira mu mategeko yabo, bashaka yuko atawubona ivyo bariko barafuruguta mu vyerekeye ibi bijanye no kudakorera habona, ibi bijanye no kudakorera ku mugaragaro, ibi bijanye no kwiba. Ibindi vyavuzwe n'umuvugizi wa Oricom mu bisanga ku rubuga rwa Lomanda kuri YouTube. Nibinyene twabibabwiye, umukuru w'umugambwe MS aheruka kubaza ibibazo bitandukanye mu kiganiro cabereye ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Mu vyo yabajijwe harimo ivyuko we n'umugambwe arongoye bo baba badakunda gukorera hamwe n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Igihambaye n'ubundi opposition iravugana, turavugana n'abantu bari muri opposition, turavugana n'abari muri société civile, twama twavuganye. Igihambaye sukuja hamwe ngo twicare mu manama tugende tuvuge twidoge hanyuma dutahe tunywe un verre de bière hanyuma ngo ibintu vyaheze. Igihambaye nuko umuntu wese akora agerageza yuko intuzeye inguvu ziwagira zituma burya butegetsi buhaba. Nico kintu gihambaye. Les ego iyo muri ko murazivuga bihuriranye n'iki abajije ngo les ego à mettre de côté. Les ego iyo muri ko murazivuga nibiga vyo gutukana, bagenda batukana bavuga n'aba bantu nka twebwe baratuvuga nabi cyane. Bijya nivyo les ego twe tubona ziri mal placé. N'ahandi umwe wese agiye muri coin yiwe agakora kugira ngo akavuga ati iminsi yose ndiko ndakora kugira ngo burya butegetsi buhave. Bya bindi bavuga ngo isorosoro igwirira iyigiye, uto tuguvu duke tuzogwirira hariya mu kwirukana Ndayishimiye umuryango wiwe. Ivyo bizoca bishika. N'ahandi yo umuntu atakoze ibimuraba kugira ngo ahindure ibintu, ivyo akora kaza kuja bakagenda kuri swat amatwite canke kwidoga bidogera abandi babavuga ngo bariya bameze gutya, bariya baranga gukorana n'abandi, kandi atanigiye twigeze twanga gukorana n'abandi. Ibi bintu byo kuja hamwe twarabibonyemo ibintu vyinshi. Harimo ibintu ujamo ugasanga amakuru mwumvikanye yaragutanze gushika i Bujumbura. Dushobora kubandanya dukorana n'abantu muvugana ibintu hanyuma ibintu bikagutanga gushika. Ntuzeye hari umuvyeyi umufasone yavuze ko nafunzwe muri Tanzania. Ni très important kugira ndababwira ibintu byo muri Tanzania. Muri Tanzania twari gutegerezwa kugenda kuhahurira turi abakuru b'imigambo yari muri ADC. Ico gihe secrétaire général w'umugambo wacu François Nyamoya yari afunzwe. Jewe nafashe indege ngenda muri Tanzania nsanga ni jeje nyene n'umukuru w'umugambo nagiye uhurirayo, twategerezwa guhura na Nyangoma iyo yarari kugira ndabibasigurire neza. Nsanga ni jeje nyene nagiye, abandi bose bari gutegerezwa kuva i Burundi nda numwe yankurikiye. Ivyo none muca muvyiyumvira kwi. Ico gihe twaramenye ivyo ari vyo, mu nyuma twaramenye ingene vyagenze, mugabo turapfa kurengereza kuruho rw'amazi turabandanya turi muri ADC hanyuma n'ibindi rero vyaje muri za Senarede, ibintu twakwikiranye twabonye abantu bashaka kuguma gusa bari mu bintu byo kurondera gusa kukunaniza badashaka ko mubandanya. Abo bantu bashaka kunaniza n'ubundi urabareka ukababisa. Hariho abo twumvikana ibintu turavugana na PPD tureshanja, PPD gakora natwe tugakora, abo turanavugana. Mugabo ibi bindi byo kuvuga ngo abantu mugende hamwe mu kivunga, mugende ngo muze muricara mu manama muvuga, mwaheza mugaja kunywa ibiyeri mugatangura kuvuga ivyo buja kuregana bibatanga i Bujumbura cyangwa ahandi, ivyo ntavyo twebwe tuzoja mu vraiment. Dufise akazi kenshi
tuzobandanya dukora ako dufise. Muri ico kiganiro hariho n'abamubajije ko atoba yifuza kuguma arongoye umugambwe MSD mu buzima bwiwe bwose aho nyanza amategeko. Nta tegeko nari mu ryo mu mugambwe turengako, ahubwo ni kubera ko twubaha amategeko yo mu mugambwe ko twifeza ivyo no kubwira byo nta volonté yo kuba president à vie. Twebwe mu mategeko ya MSD, mu mategeko ya MSD inzego zihindurwa na kongre, ni abatora umukuru w'umugambwe bagatora le bureau politique, ni kongre nayo igizwe n'abantu baduserukira mu makomine yose, nabo ni komite umengo y'abantu niba bose hamwe barashika nko ku 5,500. Sinzi ko mwibuka kongre yabaye Ngozi d'ailleurs avant 2005, yari muri 2015, ndibaza muri janvier ou février, yari ya MSD, yari abantu bari bayitavye bararenga 5,000, sinzi ko muvyibuka. Hanyuma niho batoye inzego zihari uno munsi. Ubu turi muri situation d'exception, abantu bose barahunze. Kugira ngo dushobore kugira kongre, il faut ko tureunisa abantu 5,000. Abo bantu 5,600 ntidushobora kubareunisa i Buraya, barapase moyen. Nta n'igihugu cyo muri sous-region gishobora kuduhereza uruhusha kuko tugira kongre y'abantu barenga 5,000 personnes mu gihugu cyabo, kandi ntibinashoboka. Alors abantu rero baraba neza nuko abantu bakurikira ibintu by'amategeko, muze murabe, sinzi article yariyo narigeze kuyiba, ni secrétaire général yayimbwiye turiko turaharira ivyo bintu nyene, ko hariho abantu bashobora kuvuga bati murazi erega kugira kongre ryari, sinzi umuntu yambwiye ati umugambwe twahoramwo ati twe twaragira nduzeye turi abantu 20 tugadesida kuri kongre y'abantu 300 nacu canambwira ndi nico gituma uyo mugambwe wanyu rero wagize ibibazo, ko abantu mubakuye mukabima ububasha bwabo bwo gutora baca bavuga ko ari début ya dictature. Ikindi secrétaire général rero yagiye kumbwira nuko yambwiye ati ubu muri nduzeye muri rya tegeko rishasha rigenga imigambwe hariho ahantu sinibuka iyo article ingena yayimbwiye nabari article 20 ivuga yuko leta ishobora kwinjira gutunganya ibintu byo mu mugambwe mu gihe umugambwe warenze ku mategeko wawo. Bivuga ko mu gihe ivyo bintu twobikora par exemple tutaciye tukabikora muri ivyo vy'amanyanga nyene byo kuvuga reka turondera abantu 100 duhuriye ngaho i Buraya mudutoremwo ufata umugambwe abandi bagende, ndubona yuko batwangiye iyane yakuri twoba tuyibahaye boce bayikora directement, naho bavuga yuko turi muri nduzeye batadukundira ko dukora, hanyuma ntibanadufute. Donc bobona gusa turenze nduze amategeko yacu twishingiye, boca baza kugerageza kugira rero nyakuri yabo. Donc ivyo nagomba gusa kubabwira, ikintu washaka kinatubabaza cyane kubona turi hanze nuko tudashobora gushiraho les principes za demokrasi mu mugambo w'iwacu. Ivyo vraiment birimo mu bintu iyo nababwiye ibintu tutashitseko, iyo ntavyo twashitseko. Or ntidushobora kwima ububasha bwo kwitorera abanywanyi bacu bose barenga 5,000 bahagarariye uyu mugambwe, bawuzi bawugendera,
n'ubu babandanya bawigisha mu kinyegero ngo dufashe abandi 100 gusa bazoza kudesida inde azotwara umugambo. Ndashobora kubemerera comme abantu bo mu mugambo igihe cyose yazoboneka situation favorable izodutuma twebwe dushobora kwexersa les droits zacu za politike, ibintu byo guteza imbere demokrasi muri MSD muzobibona bizoba. Donc nta na rimwe je ne crois pas à la présidence à vie. Ahubwo disons-le, umuntu ntaguma à la tête y'umugambwe gusa kuri ivyo vya kugira ngo data wanje hari ibintu byinshi yoba arondera canka abironkamwo washaka dukora cyane kurusha tworonka abantu biciye mu mategeko neza bo turamplasa ivyo babibi. Voilà, nivyo nagomba kwishura kuri ico kibazo. Vraiment nta mategeko duhonyanga kandi nta nivyo turota guhonyanga. Ibibazo n'inyishu zose vyo muri ico kiganiro navyo nyene murabisanga kuri YouTube. Ejo kwigenekerezo rya 2026 ruheshi mu 2024 wari umunsi mpuzamakungu wahariwe gushigikira abasinzikarijwe ubuzima. Kuri uwo munsi ishirahamwe mpuzamakungu rigwanya gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu OMCT rikaba ryavuze ko ari ingingo komite ya ONU igwanya gusinzikariza ubuzima abantu yafashe kubijanye na dossier ya Epitas Shimirimana. Iyo komite ikaba yemeje ko uwo munyagihugu yasinzikarijwe ubuzima ikagira ko isaba leta y'u Burundi guhana abakozi bayo babikoze mu kiringo c'imisi 90 hamwe no gushumbusha Epitas Shimirimana. Epitas Shimirimana tukaba twamubajije n'ingene yakiriye iyo ngingo. Nagomba kubanza gushimira abakoze batiziganya kugira ngo iyo ngingo ishobore gushikwako, aho ndavuga abavoka bakoze ako kazi, hariho Maître Armel n'abandi bakorana, hariho amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu bashoboye kudutera intege kugira ngo dushobore gutanga iyo dossier. Abo bantu nabo gushimira cyane kandi tubatera intege kugira ngo babandanye ako kazi kadasanzwe ko gushobora gufasha abandi barundi kugira ngo ukuri kuja habona na cyane agateka kazi na muntu gasubire kuboneka mu Burundi. Hanyuma ingene twayakiriye neza kubera ko n'ingingo yerekana neza ko ivyo tugwanira vyo kurondera ko mu Burundi haboneka ubutungane, vyo kurondera ko mu Burundi haboneka agateka kazi na muntu yuko bifise ishingiro. No kuvuga kuba iyi komite yashoboye gufata ingingo nk'iyi nibije bigaragaza ko vya bindi imigwi itandukanye y'abarundi ivuga yuko atabutungane buri mu Burundi, yuko atanzego zigenga z'ubutungane ziri mu Burundi, yuko atamugwi urabi vy'agateka kazi na muntu uri mu Burundi. Ivyo vyose bije gukonfirima ivyo, kuko iyaba mu Burundi hariho ubutungane, iyaba hariho umugwi urabi vy'agateka kazi na muntu, iyaba hariho abatwara ubutungane bigenga, aka kazi k'iyi komisiyo, iyi ngingo y'iyi komisiyo vyari gukorwa n'izo nzego zose ndiko ndagusigurira. Kuko kuva mfatwa nkahohoterwa, ngapfungwa, ngahakwa kwiciga ubuzima gushika n'uno munsi nkimeze ukomeze, ubwo butungane ntibwigere bwugurura amadosiye ngo bwugurure dosiye kuri ivyo bintu nakorewe, ntihaboneke umugwi uvuga kujeje ivy'agateka kazi na muntu ngo uvuga uti ivyo ari byo byose uyu Murundi yarahohotewe, uyu Murundi yararenganijwe. Nikikwereka neza yuko atanzego zihari mu Burundi zishobora gutunganiriza umunyagihugu. Naho rero mfatira
nongera gushimira iyi komite yashoboye gufata iyi ngingo, yashoboye kudusubiza agateka k'ubumuntu twambuwe n'abategetsi b'u Burundi, kuko ababinkoreye n'abategetsi b'u Burundi harimo urwego rw'iperereza, hariho ico bita ubutungane bwampohoteye bunkura habunjana ahandi bumfungira ku Musaga, Rumonge n'ahandi. Urumva ko ari inzego z'igihugu. Rero ndashimira iyi komite yishirahamwe mpuzamakungoni yashoboye kwerekana ko kunsubiza akagateka ko kumpa ubumuntu nambuwe n'abategetsi. Epitas Shimirimana avuga ko kwitura ubutungane mpuzamakungu ari ikintu gihambaye kubakorewe amabi. Nagomba gutera kamo rero abarundi bose, kuko abahohoterwa canke abahohotewe ni bitigiri binini cyane, kandi abo ntibarashobora kuronka ubutungane, ntibarashobora kuronka umuntu abatunganiriza. Ndero ndabatera kamo ndababwira nti uko biri kose bagomba kurinduka kugira ngo bace muri bene izi nzira zo kurondera ubutungane ahandi bushobora kuba bwigenga, mu kurindira ko abarundi ubwabo dushobora kuzoronka ubutungane butunganiriza abarundi. Ariko imbere yo kurondera n'ubwo butungane hari ivyo gukora bategerezwa gukora. Hariho kwandika ababibakorera kugira ngo baronke ivyemezo bazoshira ayo masentare yandi canke izo zindi organisation mpuzamakungu. Hariho kurinduka no gushira habona ababibakoreye badatinye ko bashobora kugirirwa nabi. Ivyo rero nivyo mbwira abarundi ko bubahuka bakabikora, bakaza barandika abantu babibakorera kugira ngo ejo aba babikora bazoshengezwe imbere y'amasentare, imbere yaho bashobora kubahiriza amategeko. Epitas Shimirimana yagize n'ico asaba leta y'u Burundi n'amakungu. Sinogenda kandi ntateye akamo leta y'u Burundi irikira kora ibi bintu kugira ngo imenye ko uko bigenda kose ivyo bariko barakora umunsi urizina bazobibazwa, kuko ibi bankoreye kandi bakoreye abandi barundi, imigwi itandukanye y'abarundi, ntibihereye kuri iyi ngingo. Naho iyi ngingo yafashwe ntibihagije, turipfuza ko ababikoze kuva kuri bari y'abapolisi, kuva ku mushikiranganje w'ubutungane, kuva ku utwara iperereza, kuva kuri Adolphe Manirakiza yatwaririya commission d'enquête kuri manifestation mu Burundi, yuko abo bose bategerezwa kuzohanirwa ivyo bakoze vyatumye sinzikarizwa ubuzima gushika n'uyu munsi. Naho kuri ico kibazo niko tubibona, mugabo kandi nkabwira n'amakungu nayone ko yobona ko hageze yuko abarundi bataza kuja bararondera ubutungane mu makungu, harageze ko agira ico afasha kugira ngo mu Burundi hashobore kuboneka ubutungane bwigenga bushobora gutunganiriza abarundi, bushobora guhana no guhasha abategetsi birirwa bariko barakora aya mabi n'amahano. Epitas Shimirimana twaranamubajije n'ibijanye n'ikibazo c'ikena ry'igitoro hamwe n'ukwikukira ku Burundi. Inyishu yatanze murazisanga kuri X, Facebook na YouTube. Aha rero akaba ari amakuru twabateguriye uno munsi agarukiye. Turabashimiye mwese mwaduteza abiri. Muzokwibuke gukwirikirana ikiganiro Urugamba kiba buri wa gatandatu. Naho ubutaha.